warasezeranye ko wewe nyene Mana nzima ari wewe mwami w'u Burundi. Dutabare rero urungike abamarayika bose bagume bazunguruka mu Barundi bose tugira umutima umwe kugira ngo tubandanye dufatanye urunani tuja mu nzira ituroresha mu gihugu c'isezerano. Cyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD umugambwe wacu mwiza turasenga kugira ngo Imana imukize no tubandanya dusenga arico gituma namwebwe ari kubandanya mu musengera kugira ngo aronke mitende n'ingoga tubandanye rugendo. Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya rero w'amakuru hagezweho ariko haravugwa cyane. Murabibona ko hari inkuru tubazaniye muri iki gitondo ca kare. Ni inkuru rero itahumuriza, amakuru atari meza, amakuru mabi cyane avuye mu gihugu ca Kenya aho Reveriyano Ndikuriyo yoba agwariye. Tugiye kubigarukako. Reka rero imbere yuko tubigaruka ku buryo bw'impfunyapfunya tubanze tubaramutse kandi tubaha ikaze abarundi benshi mudukurikira muri mu ntara zitandukanye hamwe no mu bisagara bari mu bice bitandukanye mutwumviriza muri ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Mwese nimucikwe n'aya makuru tubazaniye muri iki gitondo ca kare. Umwanya rero tubazaniye byinshi bigiye bitandukanye dore uko byifashe. Abantu benshi bariko barifuriza Reveriyano Ndikuriyo kuroboka urupfu ngo ruriko ruraza ruraba. Amakuru mashagezwe iki gitondo no kuba Reveriyano Ndikuriyo ari kukanyuma witwa King Murundi amenyerewe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi niwe rero yatangaje aya makuru mabi cyane. Tubasubiramwo ni inkuru mbi cyane ku buryo icizere cyo kubaho kuri Reveriyano Ndikuriyo cosa nikiriko kiragenda gihera buhoro buhoro. Mbere yuko rero dutangura idonido tubibutse ko King Murundi ari we wa mbere y'abandi bose batangaje ko amagara ya Reveriyano Ndikuriyo atifashe neza. Mu nyuma rero Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yarabitangarije abagumyabanga mu gikorane cabereye mu ntara ya Ngozi. Mu gihugu ca Cuba rero naho bakaba bahejeje gusohora amakuru ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo. Ubutumwa rero bwanditswe n'abategetsi bakomeye cyane cyane muri Cuba harimwo n'uwahora ari icegera c'umushikiranganje wa mbere aho muri Cuba hamwe n'abandi bagize ico batangaza ku makuru ya Reveriyano Ndikuriyo. Ibi byose rero tukaza kubigarukako mu buryo bw'idonido ni mu kanya gatoyi. Si iyi nkuru gusa kandi iriko iravugwa. Uwitwa Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwa Facebook no kuri Twitter hamwe no mu biganiro niho amenyerewe. Nawe rero akaba amaze iminsi ishika kuri ine imbuga ziwe zidakora. Abantu benshi rero bakaba bibaza ibyabaye. Ni inkuru rero tubandanya kubatohoreza ariko tube tubabwiye ko hari abenshi bariko bavuga ko nawe amagara yiwe yoba ageramiwe. Mwijoro rikeye rero hari uwanditse kuri X agira ati musengere na Pacifique Ninahazwe kuko nawe ni umurwayi ararembye. Iyi nkuru rero turacabandanya kuyitohoza kugira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye byoba biriko birashikira Bob Rugurika. Tumenye niba ayo makuru ari aya nyayo, nitubanyanyayo muraza kubona video kandi muze kuyikurikira mu masaha ari imbere. Reka rero dutangurire ku bya Reveriyano Ndikuriyo. Mwijoro rero rikeye ubunyene hari kwigenekezo rya 26 kwezi kwa mbere 2025 hari hafi ku isaha 4 zo muri uyu mugoroba uheze. King Murundi ku rubuga rwe rwa Facebook na Twitter akaba yanditse agira ati ibintu ntibyifashe neza na gato ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Akaba yanditse agira ati mu gihe havurwa byinshi ku buzima bwa Reveriyano Ndikuriyo muri King Murundi Freedom twakomeje amatohoza gushika ubu amakuru yo kwemeza dufise nuko Reveriyano Ndikuriyo yateye aremba cane ari gukanyuma. Hasigaye ahimana amahirwe yo kurokoka ni make cane. Ko rero King Murundi akaba yavuze ko isoko rya mbere ariko ryamubwiye, irindi soko rya kabiri rero rikaba ryamubwiye rigira riti ari gukanyuma umuravye asa n'utakiriho. Iryo ni isoko rya kabiri. Nayo isoko rya gatatu rigira gatatu nkuko tubivuze rikaba ryagize riti naho bavuga ngo na nyuma ya zeri irakora natakaje ibyizigiro byo gusubira kubona Reveriyano Ndikuriyo ari muzima. Ayo niyo makuru rero
Kingu Murundi yoba yashize ahabona, murumviriza ko ibintu bitera biba nabi cane ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo. Twabibabwiye ko mu gihugu ca Cuba ku mbuga zigiye zitandukanye naho bariko barungika ubutumwa bwo kwifuriza Reveriyano Ndikuriyo gutora mitende. Ni amakuru rero nayo tugiye kubanyuriramwo. Hari uwahora ari icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba yitwa Dr Roberto Morales Ojeda, akaba yagize ati twarumvise amakuru atari meza ku magara y'umugenzi wacu kandi akaba ari n'inshuti Reverien Ndikuriyo, Secretary General wa National Council for Defense of Democracy CNDD-FDD, tukaba tumwifurije gutora mitende kandi vyihuse. Tukaba duhagararanye nawe hamwe n'umuryango wiwe ngo turamwifuriza ko akira, ndetse tumurungikiye ubu butumwa bw'icizere n'imbaraga. Niko rero Dr Roberto Morales Ojeda yoba yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Siwe gusa ahubwo hari n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baho muri Cuba nabo banditse bavuga ko Reverien Ndikuriyo bariko baramwifuriza gutora mitende, ndetse ngabe yasubira no mu mirimo yiwe isanzwe ya misi yose yo mu mugambwe CNDD-FDD. Munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yarashikirije kuri General Alain Guillaume Bunyoni ubu afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Bunyoni ngo ikosa rya mbere yakoze ni ukugomba kuvugira ngabo twahanye mu mugambwe, niko Reverien Ndikuriyo yashikirije. Yabishikirije rero mu kiganiro yakoze ku munsi w'ejo i Makamba, hari ku kibazo c'umumenyesha makuru ku bijanye n'ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, aho ngo hari ivyegeranyo bivuga ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni ryoba ribifisemwo uruhara. Niko kubaza ati hamwe vyogaragara ko atezuriwe hogira ico vyungura mu butunzi bw'igihugu canke akemera guca bugufi, mbega CNDD-FDD yosaba ko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Ico kibazo rero umumenyesha makuru akaba yaragitanze nyuma y'amakuru menshi yagiye atandukanye avuga ko hari abajenero boba bariko barabwira Varisito Ndayishimiye ko harekura Alain Guillaume Bunyoni kandi w'umujenerale imbere y'amatora ya 2025. Mu kwishura rero ico kibazo Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagize ati Alain Guillaume Bunyoni yari afise iki cungabanya ubutunzi, none uvuze kare we bizunguruka ko apfuye naho umuhero woca ushika, naho hariho abatinya kuvuga iryo jambo gupfa. Niko rero Reverien Ndikuriyo yoba yarashikirije kuco kumutezurira rero yagize ati kumutezurira sivyo vyogira ico bifasha ubutunzi bw'igihugu kuko amaboko abiri ya Bunyoni ntiyoruta ay'abarundi barenga miliyoni 12. Reverien Ndikuriyo rero akaba yarabandanije agira ati reka ndabibabwire n'abandi bavyumvireho, aja gufungwa twari tubizi, urya no musoda ariko ku ruhande haba hari abagumya banga. Ikosa rya mbere yakoze no kugomba kuvugira abo twahanye mu mugambwe, abantu bo muhira iwiwe twarabahanye kubera batakurikije intumbero y'umugambwe, aca agomba kubavugira, mbere baca barunguruza n'urubanza barushikana mu buserukizi bukuru. Reverien Ndikuriyo rero akaba yabandanije amenyesha ko yaganiriye na Alain Guillaume Bunyoni akamumenyesha ko abo bari bahanywe bahawe igihano c'umwaka umwe, ariko ngo vyizwe neza bari guca rero babacira imyaka 5. Yaciye rero afata ba bantu twahanye abajana kwanya n'icubahiro umukuru w'igihugu ngabagira bakuru. Naciye ambwira abagomya banga mu gisagara nti iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja musi y'ikindi hejuru. Niko rero umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yarashikirije. Muri ico kiganiro rero yashimangiye ko nta muntu wenyine wobazwa ubutunzi bw'igihugu. Rero akaba yarabisiguye muri ico kiganiro agiranye n'abamenyesha makuru, haraho yagize ati iyo tuza turi amavuta n'amazi nkuko mpejeje kubivuga, kimwe caba kiri musi ikindi kiri hejuru. Yishuraga rero ku kibazo ca Alain Guillaume Bunyoni. Mu bindi rero yoba yarishuye mu kibazo bamenyesha makuru ubwo arongoye CNDD-FDD nawe yabandanije avuga ko kubirabana n'imigenere y'u Burundi n'amakungu gutezurira Alain Guillaume Bunyoni gusa ico coshika
ngo Uburundi butere imbere. Gusa rero ngo nta muntu n'umwe canke babiri boruta abarundi. Mu bindi bibazo rero Ndikuriyo yishuye harimwo ivyagirije vy'u Rwanda biciye ku mushikiranganji w'imigenderanire yavuze ko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo gufasha imirwi yakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Reverien Ndikuriyo rero akaba yaravuze ko Uburundi na Kongo ari ibihugu bifise imigenderanire myiza no gufashanya harimwo n'ivya gisirikare. Aragize ati sinumva uko u Rwanda rubijamwo. Yabandanije avuga ko imirwi u Rwanda ruvuga imaze imyaka 30 ruja kwigwanirizayo yabaza ikibuze ngo ruyimare. Yasiguye ko rero ari urwitwazo no kwiriza ati twe turaba umutekano w'u Burundi nibareke kuza baririza. Reverien Ndikuriyo rero akaba yarasiguriye kandi abamenyesha makuru ko akazi k'abasirikare b'Abarundi muri Kongo ari ako guhiga imigwi igwanya Burundi bakongera bagafasha n'ico gihugu kugwanya imigwi igitera mu buseruko bwaco. Umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD rero yashitse ku kibazo c'abarimu ba kaminuza bari guta akazi bakagenda mu mahanga, yavuze ko ngaruko bizewe cane kuko bashoboye. Gusa rero iki naco tukibabwira ko imbere yuko tugitangura kuvyo yashikirije. Umwarimu wa kaminuza mu Burundi ariko arahembwa amadolari adashika 300. Gusa rero inyishu kuri kino kibazo ku bwa Reverien Ndikuriyo ngo leta niyigishe benshi hagira abagenda n'abasigara. Iyo niyo nyishu Reverien Ndikuriyo umunyababanga mukuru wa CNDD-FDD kibazo c'abigisha ba kaminuza y'u Burundi bataye akazi bakaja gukora ahandi. Iki kibazo rero ngo catanguye kubazwa kera, ahubwo ngongera no kubera hari abo muri kaminuza bagiye, ariko sibo gusa hari n'abaganga bagiye. Muri komite nkuru y'umugambwe twavuze duti ko Abarundi basigaye babemerera bakabatwara no gukora hanze. Cokorwa rero no kwigisha benshi kugira haze haboneke abagenda n'abasigara, kandi ikindi nimba bari kugenda nuko bizewe mu makungu. Kaberongera agira ati ariko iyo uvuze ngo wigishe benshi hari bitegurwa. Murazi ko no mu minsi iheze hari abari baragiye mu Rwanda mu nyuma baragaruka n'ubu bizoshika bagaruke. Ikibazo kije tuca twiga inyishu tuzogitorera, ariko inyishu tuzotanga sinaje kuyivugira aha, bizoca mu nzego zibijejwe. Tubitse ko kaminuza y'u Burundi iheruka kumenyesha ko hari umurindi uteye amakenga w'abakozi bayo baheba akazi kuva muri 2020. Umurundi rindi rero ukaba yariyongere cyane muri 2024 aho abakozi 118 harimwo abigisha 41 bataye akazi. Ibyo rero akaba yarabishikirije mu kiganiro yagiranye ku munsi w'ejo n'abamenyesha amakuru. Ibyo rero nibyo twagira tubayagire ku byatangajwe nawe. Hari indi nkuru rero iramutse ivugwa cyane, ni urupfu rubabaje rw'umunyororo Bonaventure Karemera. Akarenganyo ka Karempeje ni Aristide Nsengiyumva. Hari umunyororo yitwa Bonaventure Karemera yacikanye ejo haheze mu nzira rero mu gihe bari bamukuye mu ibohero rikuru rya Mpimba bamujana kwa muganga. Uyu munyororo rero yari yarankiwe kuja kwivuza. Abamuzi rero bakaba bavuga ko yari afungiwe ideni ku itegeko rya Procureur General Aristide Nsengiyumva. Bavuga kandi ko muhisi arinze apfa ataburanye nyuma y'amezi 17 mu munyororo. Ifatwa rero rya Bonaventure Karemera uko ryagenze reka naryo turi banyuriremwo. Karemera yavukiye mu ntara ya Cankuzo ku bavyeyi b'Abanyarwanda bari impunzi ariko bapfiriye mu Burundi basiga umuhungu wabo. Karemera yahavuye yubakana no Murundi kazi. Urugo rwiwe ruri mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Hari umutama w'imyaka yenga 60. Muri Ruheshi 2023 Karemera Bonaventure yaritwariwe n'ubwo yari afite ideni ry'imiliyoni z'amafaranga y'amarundi 13 ari yitwariye na parike ya Mukaza. Karemera yaritavye procureur w'ico gihe Etienne Niganza yarabumvirije asaba Bonaventure kuriha ayo mahera. Karemera yarasabye ko yahabwa indwi zibiri kirukanka kurondera make yo atanga. Yavuye rero aronka igice c'iryo deni arihe miliyoni 6.5. Procureur yaca musaba ko yobandanya kurondera kugira akomeze kuriha. Nyene deni yaravyanse asaba procureur ko yofunga uyo mutama Karemera Bonaventure. Procureur Etienne Niganza rero yaranze gufunga Karemera. Yani deni ntiyashizwe, yaciye yitora Procureur General wa Cour d'appel ya Mukaza Aristide Nsengiyumva. Burya ibintu rero vyaciye bihinduka. Procureur General ratana banje no gutuma ko Karemera Bonaventure ngamwumvirize, yaciye atanga umutahe umuhagarika. Karemera rero ajanwa mu ruhero rukuru rya Mpimba aho hari muri Myandagaro 2023. Amezi 17 mu munyororo atigeze aburana ni akamaramaza kuva rajanwe mu Mpimba muri Myandagaro 2023. Karemera ntigeze yumvirizwa, ntigeze ashirwa muri sentare. Ivyo vyari bimeze gutyo mu gihe
bizwi ko uyu mutama w'imyaka irenga 60 yagendana ingwara zidakira harimo hypertension arterielle, diabete hamwe na gute. Mu kwezi guheze President Ndayishimiye yaratanze ikigongwe ku bagirizwa ivyaha bito bito harimwo n'abafungiwe amadeni. Umukuru w'igihugu yari nihanikije rwose ko ata muntu n'umwe yosubira gufungirwa ideni, ariko uyu Karemera Bonaventure n'abandi benshi bafunzwe n'amadeni rero ntibashikiriwe ngo asohoke. Karemera rero yaratabaje abamufunze kandi asanzwe ariko arariha, musaba ko yomureka akaburana yidegemvya, ubona ko asanzwe rero afise n'umuryango n'urugo. Procureur General Enare Aristide Nsengiyumva yaramwankiye. None ubuzima bw'uwo mutama buheze gutyo kubera ibiturire biri mu butungane. Urupfu rwa Bonaventure Karemera yaramaze iminsi aremvye aguma aryamye, mbere hari hagaze aho n'impuzu barinda bazimwambika. Karemera rero yatakambiye Procureur General Aristide ko yomurekura akaja kwivuza, ariko yaramwankiye. Mutama rero yahavuye aremba cane, niho abanyororo bagenzi be bamutabariza ku muyobozi w'irohero. Uyu nawe rero aca ategeka ko bamujana kwa muganga, ariko ntiyashoboye no gushikayo, yacikaniye mu nzira. Ku karenganyiro ka Aristide Nsengiyumva yamaze imyaka ariko nta kumwakumwa. Procureur General Aristide Nsengiyumva yari amaze kuvugwa kenshi mu kurenganya abantu, hari na benshi rero bamwidogera ko ari ibitura, ariko ngo ni ntakorwa. Ku rwo rupfu rw'umutama Bonaventure Karemera ngo arakwiye no kurubazwa. Aristide arakwiye no gusigura impamvu yahisemo gufunga uyu mutama Bonaventure Karemera, akamufungira ideni kandi yatanguye no kuririha. Arakwiriye rero no gusiguraga impamvu mu mezi 17 atigeze amushikana kuburana imbere y'abacamanza. Arakwiriye no gusigura impamvu no mu gihe umukuru w'igihugu yaheruka gutegeka ko bafungiwe amadeni barikurwa, we yahisemo kuguma afunze. Umutama w'imyaka irenga 60 yagendana ingwara zidakira. Aristide Nsengiyumva rero arakwiye no gusigura impamvu yanse ko umutama Bonaventure Karemera aja kwivuza, ngo ni ikibazo c'abanyororo baguma bapfira mu mabohero kubera bamwe kuja kwivuza. Mushikiranganji Domine Banyankimbona rero arakwiye no kwisigura ku barundi bose. Muri nawe yarakwiye no gusigura impamvu Aristide Nsengiyumva atigera ahanirwa amakosa y'amavugwamwo, ariko biragoye kuvyitega. Amarira y'impazwa rero ntiyigera ashikira uno mushikiranganji. Abashikira President Ndayishimiye rero ngo barageze banamubwira n'ijambo ryiwe ribandanya guhonyangwa, none ko hari ngo n'abandi banyororo batanguye gupfa kubera ku karenganyo, ngo kumbure bafatwa ingingo zikingira abasigaye. Turahojeje rero umuryango w'umuhisi Bonaventure Karemera, Imana ibahe inguvu zo guca muri bino bihe bitoroshe.